Hamakeli uko ninjiye uko nsohoka mbona umengo uri abstracted yani urukuntu umengo nunezerewe. Why? Ariko papa gute nunezererwa mugihe watuma nishima atakihari? Nta mpamvu yo kunezererwa. Mbona n'Imana yawe nyene itashatse ko nishima mugihe ntwaye mama wanje. My daughter, really I understand your grief. Ndazi uko bibabaza iyo umuntu abuze umuvyeyi. Gusa nanje ari mudamu wanje namukunda. Nanje mwe birambabaza. Nkiyangana nyene nk'umuntu w'umupapa. Gusa icyo ndagusezeranje. I promise you that icyo uzokenera cyose nk'umuvyeyi je nzokuba hafi. Ndazi cyatumye neza icyatumye bwa mbere utaba kumwe nanje. N'ubundi nico kizo bituma papa ukunda amafaranga cyane, ukunda gukora. Ukunda amafaranga kugishoboye kibatubagera n'umuryango wawe. Sinizira kuzoba kumwe nanje. N'ubundi cyane nkaraba inonzo numva gahinda. Ko nzo kwigumana ngambwe nawe uzobaduza sho ku kazi. My daughter, something you must know. You should know that you are my prodigal daughter. Niwe mukobwa wanje w'ikinege. Yes. Jarashite ndaba kure yawe ariko nari natwawe n'akazi. Gusa ikindi cyatuma ntaba hafi yawe nuko nari nzi ko mama wawe ari hafi yawe. Niyo mpamvu sometimes nabandi occupied by the job. But right now, because of what happened, I'm sure that I'm gonna take care of you. That is my promise. Bashobora kutazorumana kwezi kwese utaraza. Hama ndagusezeranije yuko burindwi kugera utahure neza ubona yuko ngiye kuba hafi yawe nk'umuvyeyi. Burindwi ngiye kuzanda gushira ko ibihumbi 100 kundwi kuri konti yawe. Hama ikindi naco ndagusavye uzunyisanzure ko nkuko wora wisanzura kuri mama wawe. Icyo uzobukeneye cyose ntuzutinye kunyegera nyegera nk'umuvyeyi wawe umbarire. Kandi ibintu by'ama stress uvyikuremo. Yeah. Yes, in the case of showing you that I'm gonna be your good daddy, uyu musi ni jewe ndaguteke. Wewe? Yeah. Daddy does your kutoshobora. Whoa, why not? Kuzeraze guteka. No, just nkene ko mukozi uyu musi abari bateka indya zizya gufungura umukobwa wanje. Ni jewe nza kwigira mu gikoni ndaguteke. Okay, nakibaje. Ariko ndashaka kuze guteka ndiko darawo. Oya. No. Kugira ntwenge ndabukuntu uze guteka ndabitiko darorera. Usanga utazi guteka. Yo, je mama wanje yarabigishije. Ahubwo ni utazi guteka kandi ari mu guteka. Oya, usanga ushaka kwita clean day urabingene ibiharage na bitega usanga aho mu guteka ibiharage banza kubikaranga. Ndabikaranga bitaraje. Yego. Aje ndabizi guteka. Yeah, okay, so you go just to relax in your chamber. I'm going to cook for you the delicious one. Indya nziza ziryoshe. Yeah. That is true. So, thank you. Okay. Papa Keri. Sabwe? Wewe nawe kuva mfakariye. Nta kindi cyiyumvira ufise yaho uvuga ati reka nzana undi mufasa. Urazi ndakubwira mushikanje. Umugore wanje naramukunda cyane. Kandi cyane gose.
ku buryo atakindi kintu mbona ko cari kumusimbura. Niyo mpamvu rero kuzana undi, icyo cyumviro cyo kuzana undi mugore kubwiwanje mbona ko umengo nico shoboka. Ivyo nivyo ndavyumva, ariko ikibazo kihari urya mwana arakeneye ubundi mama wo kumurera, kubera ntivyoroshe. Ico uvuze nico, ariko ivy'ubu biragoye. Ifoko bisaba ko nja kuvuga mbanza kukibaza umwana, simave nsanga namwatse uburenganzira bwiwe, kuko nzanye umugore nabanje kugiganira n'umwana, kandi urabona umwana arakuze. Ntihamosanga nzanye umuntu badahuza, ukaje usanga ndamusubije mu vyo yaramaze imisi atanguye kwibagira. Niyo mpamvu rero bisaba yuko mbanza kukivugana nawe kugira ibintu bije mu muco. Icyo nico, ariko wowe nk'umuntu nyene w'umugabo mu rugo, ico kintu ndakubwiye uzoja hano uciyumvire. Je mbona co baciza kubwiwanje, co baciza no kubwiwawe no kubw'umwana, co baciza. Yego ugenda uvyiyumvira ubikorera akazi. Ya ico cyumviro cyari ciza kweri kandi urakoze. Nkuko nakikubwiye nyene, bana abagore bagira kabiri kenshi bateza ibibazo, benshi bateza ibibazo, basangaje kujya abantu umutima akoza amahano. Niyo mpamvu rero vyiza umwana wenyene avyiyumvisemo, ndabimubajije nta nkeka yuko umwana bitahuye jewe cana kura mu nzira hakiri kare. Sawa, reka je ndindire uzomenyesha. Ariko vyo bavyiza ubikoze, kandi azi nawe nyene birashobora kumunezera. Inyishungiye kwigwa vuba kuko naje uburiri bwa je nyene hajya ni hatari. Sawa nta kibazo. Tenda imenyesha. Ariko ngiye. Yeah, you are right. Kandi ugize neza, reka twikubitira kagwa. Nta kibazo. Abantu aba. Oh. Are you leaving? Yeah, I'm leaving right now. Why? Mfise akazi kenshi uyu munsi, bantelefone bambwira ko bankene ku kazi cyane, ariko sinzoteba my daughter. Nagushiriye amera kuri konti nkuko nabigusezeranije, kandi tuzokoma turi en contact je na wewe. Wiyaranje saa sita nizigere utambajije ukuntu niriwe nanje ntakubajije ukuntu wiriwe, sivyo? No kumugoroba kandi se turahana care, sivyo madota? Hama ikindi ntuze wibagire wirirwa udafunguye cyangwa urara udafunguye. Ibyo sinashobora kubikora. Reka nguherekeje.
ukagwara bigeze no gusa utanyandikiye unanyandikiye na message wagwaye kuva ryari Rasa sinzi uko nabikubarira kuva mama apfuye sindumva ameze neza gusa igitangaje nuko mbandanya nkomererwa cane gusa mbanda nkaguma nshira mu bantu ibibazo vyanje babona namwe ko nabandi ko ndabateza ibindi bibazo ariko sindi umugenzi wawe none mama we yaragiye nanje ntiyari mama wanje ariko naramukunda kandi yaragiye ntazogaruka none wo mwigumizamwo kugira bizoherere hehe gerageza uzuravyikura mu mibagiwe twebwe turabagenzi bawe papa wawe arahari tuzokuba hafi kandi ndazi bizogenda neza yakuvugisha papa papa n'ubundi mu kuja ruguru yansezanije ko atagiye kinini azomarayo ariko ubonye ukwezi kuraheze ataranagaruka mama we ndagerageza kumukuramo ariko wapi wihangane akazi n'akazi kandi urazi akorera ruguru ibintu bya ruguru biragoye kandi ubushuhe ni bwinshi basi tugende ku bitaro ntabwo nshaka kuja kwa muganga inimero za so wawe basi tumutelefone Grace barakwitesha umwanya papa ntabwo ashobora kukwitaba babwira ko bari bemerewe ibintu byinshi basi jewe nk'umugenzi wawe tugende ndondere umutaximene tuje ku bitaro papa we turamubwira ko biri kubikurikirana ariko ndazi ntiyoreka kuza yumvise ko twagutwaye ku bitaro ahubwo reka ndaguhe telefone yawe kugira ngo mu telefone ko natse kubona ko ari nimero yanjye ndazi yaza kwitaba kugashana Chumwe hata kwitaba ngirangarita Alo, siwe muri kuvugana ndi mugenzi wiwe. Ndi Grace ego, sanje umukobwa wawe yaremvye. Ari muri iwanyu niho ndamusanze. None enda kwereke. Eka ntari konje kimanuka. None muri muhira? Ego. Okay, sawa reka nduri kumutasimira azabatora amuzere kwa muganga. Sawa bamukoze. Nabwo mushe muri abantu manuko no munsi nyene. Ndaje unyine ndasazi konje ndaje unyine. Sawa. Okay. Kandi utubwire na shangazi we basa baraza tugumane kubera Jesse no mushobora nduwo. Sawa reka nawe nyine ndabtelefona cyaza kugira acha gufasha batanga. Sawa. Okay. Bagira cyose bikonje manuke. Ndagutegura rero kubera urumva ko aronde ku taximene. ahubwo banzi mu telefone gatanda Yavuze ko agira mu telefone. ndamubwiye n'abakene Gusa ntuzosubire kuzura kwara nk'umwana uri kurakura. Basi jya urambira kubera uwo mukozi none wanyu azokumarira ko ari wenyine ngaho. Ko nyina arabana n'amasafuriya.
kabura n'ubu vrema nturanacana nturanateka oya rega kera bigibaza akazi karagoye vyari vyangoye gatoya murambabariye sinzusubira karagoye tuguma dushike saa sita n'ivyombo nturanavyoza twanyure kucaye mu gatondo twanyure mu caye mu gatondo murambabariye aho urinde uze guhengera amasaha ageze hama uca uteka wongera uzigize nijoro uranzigirije umurete wanje n'ubu ushaka nze kurya ivyo kurya bizigiye oya mbabaje basi murambabariye sinzusubira iminsi yose bakubabarira tumaze 3 jours uriko urabingirira unzanira ivyo kurya vyazigiye unzanira ivyo kurya bidahiye cyangwa ugirwa ni kubera ko canda biguhebera ugafungura kabura kubera iki wahindutse ko ivyo bintu bitahora biba igihe mama yarakihari akayabuka atari imbeba zirira ku meza cyangwa ubona ko ranihoreye niyo mpamvu uri kurakora ibintu nk'ivyo murambabariye sinzusubira ubu amasorti ya hato na hato ntanakurengana sinzi ibintu burimo murambabariye sinzusubira kabura nje sishaka je nifite ibibazo byinshi muri no minsi sishaka ibintu byanje nawe Ma fille, ça va bien? sava Kumengo muriko muratongana. papa ntabwo turiko turashwana ahubwo nayo ko ndamubwira kubera ko amazi imisanga angabura ibyo kurya bizigiye je ntabyo bashaka nijoro yarazigije n'umurete bazi umurete bateka 5 minutes ubu bakawuzigiza Mukobwa, sa ivyo bintu utanguye nibiki? Kunda akazi kawe. Kurikirana ibikorwa ushinzwe nimba ari ivyo utetse ukabikurikirana ureke kuzura serve ibintu vyazigiye. Uriko uranyumva? Akazi kubu nibura urabona twe dukoresha imbabura z'ikizungu dukoresha zimwe z'amakara. Niyo mpamvu bisaba ko isafuriya iriko ikurikirana neza. Uranyumva kandi ukaba hafi ya kugira nibizigiye. murambabariye sinzusubira Kandi ndashaka ko umukobwa wanje cyakubariye nico nyene urakikurikiza. Arire ku isaha yifurizako. Sawa rero. Daddy kandi je ndatahura mpamvu mukobwa amazi imisi yarahindutse nibaza ko mama ko ari mama takihari mama niwe yahora mama amategeko niwe namubwiye ati kora iki niki akabikora ku mutekano aho agiye abambana ndi mutoye ntabwo ntashobora kunyubaha Ni atari. My daughter, ndibaza ivyo ntuvyiteho cyane. Ntubikurikirane cyane. Sija. ni mpamvu ntegereje kubirandira ko niye ubuke nawe n'amasezerano wari wangiriye ubu maze kubona ko mama yari buri kimwe cyose muri no rugo mama asezerano iki ntabwo yigira kirengako ariko wewe urasizana ko buri kwezi kose ukwezi kutazi rutari hano ariko ubu kwezi kurahera n'imisi nk'ibyo ntagora ntari kubuza My daughter, ndagukunda. Icyatumye nza mbanguka nukubera urukundo. Kandi je nagusezeranije ni ngombwa neza ko bigushikiriza ndabikwereke. Hama my daughter. Nkuko nagusezeranije ndakubwira yuko nzokwama ndakwitaho. Sinagiye kure yawe, ndi hafi yawe. Hama, can you close your eyes? Daddy, nyereka nigoga none. Open your eyes. Wow. You see? Thank you. That is my present to you Thank as you. my prodigal daughter. Nyambika? Okay. Ubu umerewe gute n'indwara? Ni mitenda. Aho papa. Je nzimaze kubona impamvu ituma ngwara. Kushiti ninjiye muri chambre yawe, cyane umva ameze nabi. Sitajyana mama wara yicara kwiga ntebe yiwe. Cyane umva ameze nabi. Umujambo rimwe je yinzu. Hanini niyo mbona ituma ngwara. Papa basi dufume twimukana hano. Urazi uvuze ico ucyunyibutse ikintu kimwe ari ikintu nari maze iminsi cyumvira nari maranye iminsi ashaka guproposa nk'umukobwa wanje. Wakinkundira? Nta kibazo. Nawe uvuga ati mukira mucara ngende nja kora ariko nabana ndaha ndoshobora kuha. Tujya kubaye ntangora. Yes, hama ico cyumviro canje. Urabona nari naramenyereye mama wawe nkuko nabikubwiye bwa mbere iyi nzu
burya nanje irandambira irantera irungu kuko nari maze kumenyera umutambukanyi wanje kuba ari hafi yanje. In fact icyo nashaka gusaba nashaka ndagupropose ndashaka kuzana umugore. Ego. Byaba byiza cyane. Byaba byiza cyane kuko ibintu byo bwa mu rugo nanje bimaze kundusha. Uraba umugore ameze neza ha mama. Urakoze kwemera ibisabo vyanje. Papa tumubise umukozi aje gutera kubona amaze gusoma. Ego nakare hari utuntu nagira nje gukora ku mashini hariya. Sawa amumbwira kwa kwanyi. Hama mama Beni. Sawa. Mbere vyose mbanje kugushimira. Ngene wanyitayeho. Uranguma hafi. Urandemesha. Igihe nari nabuze umutambukanyi wanje. Mu vyukuri nari mu bihe bigoye. Ni wigeze untererana. Wambaye hafi. Mbanje kugushimira kuri ivyo. Yego ukuri murakoze gushima. Mu bisanzwe umugore n'ikirumara mu muryango. Iyo mu rugo umugore atawuhari usanga ari kibazo. Hanyuma namwebwe mwihangane. Yego muremeshe n'umwana yasigaye. Mwigumye. Yego. Hama ubu niho abantu b'abagabo kenshi abantu b'abagore turabasuzugura ariko mu gihe umugore atari mu rugo niho ubona akamaro k'umugore. Ni nka bamwe bavuga ngo iyo urugi ruvuye ku muryango imbeho irinjira. Ni ukuri ubu ndiko ndabona akamaro umugore wanjye yaramfitiye. Hama rero kandase ku ngingo hanini cyari gitwicaritse cyatumye ndaguhamagaza hano mu nzu wanje. Urabona tumaranye igihe kirekire tubanye umwanya muremure abavuga baravuze icyo nzi cyo kimwe nuko bataco bohindura. Je muri make nifuza ko mbere umutambukanye. Mu bisanzwe iyo umugabo asigaye wenyene irungu ntiryobura ariko haciye igihe gito ibuze umugore urabe yuko utaba wihuse. Ya ndagutahura kuri ico. Kwihuta sinihuse kuko ni ikintu nabanje kuvugana n'umukobwa wanje Kelly. Simene nka wa mugabo ngo yibuse gutona ingegene imisuri yagurutse. Oya suko ngo wotangura yobanza. Hama iki kintu nimba ndize nakigushikiriza nuko ndakimaranye igihe kirekire kandi kiri muri jewe. Hamwe ibibazo nizere yuko atabibazo byo haba kandi kuko urabona uyu mukobwa ari wenyene ngaha ari kumwe n'umukozi kandi urana umukozi aracari mutonya. Je kenshi mba nibereye urugo rukeneye umudamu. Ashobora kugwara hama mu gihe umudamu ari hafi aca bangukira gutabara. Muri make ndibaza ko atakibazo kuko akabigira kabizi kajya imboga karitse. Kubona waranyimviriye ko twobana ukwero ngenjeje igihe kitari gito nukuri naje sinoreka kugufasha ibyo nshoboye kuko nakare nahoranza nkagufasha. Yego kuneza y'umwana cyane baza yuko atakibazo. Icyo nakigushimiye. Ku
kubita ko nga abanga bangaye. Kuno musuri hejuru ndanezerewe cyane. Ndaryohewe gusubira kubona inzu yanje isubira kugira umunezero. Novuga nti karibu. Ndabakiriye nk'abana banje. Merci beaucoup. Hama tube anye tusanzwe turangwa n'urukundo. Urukundo no kwitanaho nico dushira imbere. Hama Beninye ya mwiyumve ko muri mu muryango. Karibu. Umwana si uwumwe, umwana n'uw'igihugu kandi umwana n'uwa bose. Ningakubya ko umuvyeyi si uwumwe, umuvyeyi n'uw'igihugu kandi n'uwa bose. Ya hama aho bukera je buca mfata urugendo subira ku mirimo yanje ya misi yose. Gusa ndabasavye muze mugira urukundo. Mukundane mu bumwe atakwinubana, usenyere ku mugozi umwe mwese. Hagize ikibazo kiba musabikanye mwese mushirama mu kugitatura. Ya ico nico ndabasezereye. Mwana wanje Keri, Sawa mama. urabizi ko ndagukunda cyane. Aba ni bene wanyu. Muze mubane mu rukundo nkuko so wanyabivuze. Hanyuma jewe nzokubera umuvyeyi mwiza. Ntacu uzomburana. Yego. Mama, byukuri nanje ndabishimiye cyane. Ntaryoherwa kuba muri ngaha. Muri runo rugo hahora irungu. Sinzi ukuntu hari hameze nanje bwanje sinambona ko sinanyatahura neza. Ariko ubu byukuri ndishimye. Kuba tugiye kuronka abavandimwe, abavukanyi, tugiye kuba turi kumwe nabo ngaha muri runo rugo. Vraiment ndaryohewe. Papa, wagize neza cyane. Hama papa, atwe nitworeka gushima. Turakenguruka kubona mutwakiriye mu wundi muryango. Navuga ko ngaha hari uwundi muryango nyene w'iwacu. Ego nongere nshime kandi narumvise yuko minervare y'umwaka wa nyuma hari mwebwe mwashoboye kuturihe. Mwaragize neza cyane. So I'm very happy to be in this beautiful house. So just ni kugawe mama. Ikibanza ndimo ndakiratira cyane ndiko mbona kumenga ndi muyindi si. So mama, merci beaucoup. Waragize neza guhura na papa ngaha anye byose ni kubgawe. Okay. Ni kanshi nifuza ko nanje nogira umuvukanyi mwene wacu ko kibeni kenshi kirana kikagenda hari anye nananyuka gataha mu ijoro ariko I'm very happy. Thank you. Welcome. Okay. Yeah, that is great. Yeah, my boy Benny, do you know how to drive? No. Oh my God. Yeah, don't worry. Ngiye kukujana mu mashuri muri auto école. Hama wige kunyonga. Sometimes birashibwa sanga I'm out of my home. Yeah, really? Yeah, first reka tuhere kuri Benny. Yeah, of course, yes. You are going to be the next one. Okay, hama ngiye kugushira mu ishuri ryo kunyonga imodoka. Urasi ko mfise imiduga ibiri nga. Sometimes ndakunda kuba ndi ruguru ugasanga maybe there's something wrong happened here and then ukacukemura ikibazo. Okay? Yeah. Hama tukiraho I have many activities tomorrow. Yeah, it helps me just to go and then get prepared for tomorrow. Yeah, I hope everything is fine now. Yeah. Do you have anything to say? Nothing. Yeah. So, right now, you may keep on chatting. I'm going in my room
to get prepared for tomorrow. Yeah. Kelly ma fille. Byuka mwana. Byukunywa icyayi twamaze kugitegura. Bamaze guca? Yego hakeye. Mama. Sana. Umwagije papa ko yashitse amahoro. Yego mwana wanje ntugire ikibazo yamaze gushika amahoro. Reka mbituke ndabenje gufasha abandi koko. Ora mwamikazi wanje akakwivuna abakozi barabigira. Nta ngorane. Kakuba wirusha kubera iki. Ariko mama nashaka kujya kubafasha nanje akazi. Oya. Jewe nkeneye kubaho neza wishimye uryohewe utavunitse mwana wanje. Nukuri. Mama, nacu reka tukaja muri dushe. Amacu nja kunywa icyayi. Sawa. Yego banguke mwana. Banguke. Uno mugore ko mwana afise umutima mwiza. Byukuri ubu nta kazi ngiye gusubira gukora. Oh my god. Tuva ngiye kubyibuha cyane. Tuva nezerewe rwose. Bunyigute je ntibanyoye. Bari bambaye. Impuzu bari bambaye. Kandi urafise ingorane ko kugira ibintu nk'ibyo. Kelly. Ndagiye uzi kunkorera shamba. Ariko uraza kuma 10,000. Ndaguha 5 minutes zo kunkorera nta. 5,000 yonyene. Oya nawe urasarishije. Aya arakwiye. Zo kunkorera shamba gusa. Basi naje. Oh. Kelly. Ujya muhungu ninde? Ahubwo nari bagiye kuguha amakuru. Ugena umwana w'umugore wa papa. Papa yarazanye umugore. Umva muri runo rugo. Usigaye tubaye ho neza sinzi ko nakubarira. Narabi gituma wampevye. So zararongoye. Ngira bo ntarungu gifise. None yafise abana bangahe? Afise abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Umukobwa we turanangana. Ni vyiza. Warose mukuru wawe nimba atari hasa ryawe. Sinzi. Ngira ni hasa. Ashaleka. Gusa ubusigaye meze neza. N'ibibazo byo mama namaze kuvyibagira. Uko ukuntu bamfata, ukuntu tubanye. Hari mpamvu yo kugira na stress nyinshi. Muvyasa n'ubundi. Nico gituma wasubiye kuvyibuha. Egandi wari wihereye ko nkavuga tujya mwana tuhava saranda data wisinzi. Reka gukavya shaka. Mbo musaze nyane. Uyashareka. Wewe ntiwabona ko wari umeze basi. Ako kusanya nari meze nabi cyane muri kidagiye. Ubonye nutwo kugenda tugengene tukashoka tukamanuka neza. Iyo bakwere mutama wawe yimviye kuzana umugore. Nawe nabonye yari yagize ubwoba kuko kwikora ko je naramutebye ngo ati nta kibazo. Uranyirengagiza. Nimbwira ngo ndiko ndakubona. Hama kuri kwa nyambariye impuzu zanje. Akeneza mbe kora ngo turaje nje kanyambariye. Jewe sinkunda umuntu yambariye impuzu kandi sinde nakunda umuntu twambarana. Ndashaka izo mpuzu. Niyo mpamvu nana nazikuye muri garderobe. Fils anniversaire.
shaka kwambara izo mpuzu nyine harya wabonye izi mpuzu nambaye ko arizo nziza gusumba iyo wambaye canke izi mpuzu nambaye nizo zo kubera cyane gusumba ikanzu wambaye Benini ni kuri du jour badusabye ko twambara orange face KTV ntazo nambura none ushatse nkoriye Benini reka kundusha mu mutwe ni impuzu gwanje asize wawe nakubwiye ntazo nambura ko nakagaye n'agasuzuguro ufite impuzu nyinshi nuko naje ufite urazi wanje ukazambara Benini Keri uvyo numva nibi Ben mumbwire Benini anyamburira impuzu zanje fise urubanza ngiyeko kandi namaze gucegura urema yirirwa arampariza kandi ati ko ari impuzu ziwanje none izo nduru zose ndiko ndumva nizo ko yakwambara impuzu shaka kuja mu rubanza kiragira inzigo cyane nambwiye basi atuma turazi wanje yambare ntazo ndamwambuza mugabo we ngo nyambura impuzu ni kuri du jour y'uno munsi ko garde-robe yawe nzirimwe impuzu kandi zikwiye uzushwanira impuzu zimwe gusa yambaye hari ibindi bintu mu impuzu ufise orange mu mpuzu zanje Benini ndagusaba ntahura ingiga umva mama ndakubwira ikintu kimwe Sindi nyoko. yo merci beaucoup merci None uko murafiki muriko murafiki. ariko nateguye urubanza yari kora DJ nshabanza kwambara uyu munsi none naziteguye umunsi ndadishira ku gitanda none nasanga yamaze kuzambara kandi Jeff anniversary y'umugenzi wanje shaka kujamo ndabera nuko cyanyambarira impunzi Wabuzindi muzo kwambara wabuzindi muzo kwambara. DJ uno munsi twamaze Kora DJ uno munsi. Wowe kwambara kuri DJ ntaho nambura Claire DJ yambara abamikazi n'umwamikazi banje. Wewe narakubari iyo nzigo yawe ntayizo gushikana. kagira inzigo Kajaga kakagira inzigo mbe uribagiye yuko mbe uribuka wonyo kuyo bamushize urahazi ntusuye kuzurangurira abana sinze nsubire kumva n'umunsi umwe uri kurantukira abana basi nacu reka jane hari Claire du jour uro kwambara Claire du jour wewe makagira inzigo gafise izo mpuzu wewe rindi azoga yakoba impuzu ziwe bavugira wirukanye oya uzoguma ngaho akazi uzoguma uhembwa amahera yiwawe akazi kose kagiye gukora keri ari guteka ari kumesa ari gukora kira kintu cyose kikizokora keri wowe icara ngaho uzohembwa amahera yawe keri nawe ko akazi yashoboye atamimenyereye agunazo bishobora kiraza kizo tari ngorane ziwawe azobishobora nyene kujya akabishobora nuko ndakubariye aha nije ntegeka ndakubari uko nyene sawa
ibyo kariko karikoza mbere nturahisha kuva mu gitondo none nk'ubu wakoze iki raba nk'ibi byombo ngene bimeze ntibirozwa imyavu yose iracari ngaha nta kimwe urahisha je sinzi ibyo uriko urakora kweri nari namanje kuja kugira isuku mu nzu kugira ngo mbone gukora akazi ko ngaha mu gikoni kandi mama n'ukuri namaze kuruha none nayo nkiriko ndakora isuku mu nzu rijya niryo suku wakoze ko gaho umunebwe gusa namaze kuruha ndakwinginze umumpamagare Beninye amfashe aka kazi nanje n'ukuri ndamaze urabona ko umukozi yarwaye ziba Beninye umukure mu kanwa Beninye ntimungana Beninye ngo hano mwamikazi wanje ngo hano Beni uramubona Beninye uyu nta kintu na kimwe ashobora gukora muri runo rugo urabona banza umurabe kwanza inzara ziwe ngo shaka kumufashe ngaha mango yozi ivyombo utu twombo twamunaniye gukura hibi sinzi ngo guteka ibyo kurya byamunani none ashaka ko iki ngaha muri runo rugo jewe Beninye uri kuranyenda kurusha akazi k'ubucakara nikambereye Ako Beninye urabona ko umukozi arwaye iki arwaye biranda wowe gize ibisinzi bigongo byinshi kiri bikora byose jero turampuza mu kanwa ndakubwiye tuze turubahana wigize amayitara ko mengo ukunda akazi kora byose mama kuki kona mazi misateka jebe biramaze kurusha Sinzi ko mwa munyibuka. Oya, nje ntabwo ndabibuka neza. Okay. Warukira umwana mutoya. Kwanza reka ndaguhereze pole sana kubwa mama wawe. Narumvise ko yitavye Imana. Mu byukuri yari umama mwiza cyane. Burya naje yarandeze. Ya. Nukuvuga ngo yari umumama afise umutima mwiza cyane. Kandi ndizeye yuko uyo mutima mama wawe wasigaye muri wewe. Hama, nimba atacyo byo gutwara. Hari utuntu nazanye, sinzi ko muzoronka umwanya mukazoza ahantu nashikiye kugira ngo ati ndatubaye. Tutuntu mwe mutuzaniye je? Ya, nari ndatukuzaniye wewe kuko naguma ndaba uko ungana kuri Facebook, naragukurikirana cyane mu byukuri. Kandi wabaye mwiza nkanyuko wawe, usana mama wawe. Uri mwiza, iyo utamwe no gutwenga. Chambone ishusho ya mama wawe mu byukuri.
urakoze ariko nanjye ndishima kuba nsa na mama wanje kuko abantu benshi barakunda kubimbwira ko nsa na mama bituma numva ko mama nubwo yapfuye nubwo atakiri hari ariko mu bantu aracyahari kubw'ivyo rero nta ngorane n'ukuri tuza kubitora ariko sinzi ahantu mubi nugira ikibazo uraza kumera nimero zawe za telefone hama ndaza kukurangira location kugira ngo atuzoze sivyo okay hama ufata iki mu gikoni kugira bakugirire ntabari brochette y'imene n'isaba okay urazi icyo kintu nkunda nga mu Burundi kintu nkumbura iyo ndi muri Amerika ndakumbura agakwavu hano bakora agakwavu neza cyane cyangwa nabo bakugira agakwavu mve ngene karyoshe gana agakwavu digira nafu ariko nende zawe ziraryoshe cyane okay nta kibazo reka bakugire brochette yawe nkuko bishaka asante abajyabasiwe ubu so wawe ayikiguhereza uze wihende umubye ikintu icyo ari cyo cyose twagukoreye ngaha uwo mumazo w'ubuto kandi haguruka ujya muri gitanda haguruka ujya muri gitanda uze wihende uvuge ikintu na kimwe uzobona mama ndakwirwiririsha mu mutwe uze wihende wasama yose yawe uri kurakora uzo tubona icyo twamukamo papa wazo again kandi usigane ngahana ibyo tuzo gukorera si bijya horubona uzo kubikorera n'ahandi tubona twamuka ikindi nacoma ubwoko bwa rusigera uri umwanda ahanye shambure yose isigaye nuka amara agerageje gukora narusha so azozeje ivyo bihutu sikonye bishisha uje wavyambuye woge neza wisige wambare neza uko vyabisije buryo bukariso bwaboze butuma ngahanuka icyumba cyose uzu mbe bwose ukureyo muri kandoro bugenda kumesa arambara bukariso agatari anye sinzi nguri kwibiki n'ibiki nibwo butuma ngahabunuka nubwo bayambaye wabona ukimuka ubusobusohora buryo bukariso suki wanje ndakakumbashira mbere Sugose mwana mbona ntambura mbunuka ukambara kwa nubwo umukozi mama dogo mama yavuze ngo aza bugumize ngaha bwereke sengi kwanza mama yavuze ngo yame nkagutanga ukabona kugasura yibaza ngo ni keza ko gafite isukume karabonze kinyere kikweli
uno ngaha nyene ni kwera navuze ati kuko ndagukunda navuga ati reka amahirwe sindatesha ubusa mu by'ukuri ndagukunda hamwonyemerera ukanyemerera ko twakundana nyine tukazogira mariage nzogutwara no muri Amerika nyene nta n'umugore ufite ko Amerika yawe yose canke nk'abandi bakunda kuzima bakatubesha ntabwo ufite umugore haba usanga muri Amerika bafite y'abagore kese umugore nta n'umukobwa mu buzima bwanje ndabwira ko ndamukunda wow yes uwo mukobwa wa mbere mgiye kunkunda umva ari byiza cyane biraryoheye kandi cyane umva ndagukunze nimba bacavuga gute iyo umuntu akubwiye ko ndagukunda kuruca uvuga gute nacyo nabyonse okay ari sinema nabonye iyo umuntu aheje undi akamwemera cyagora mu nda tashaka kuvuga mu nda sinema cyo twitwaye ngo mu nda nta kibazo Yego. Be wa mukobwa ari Uraca bazijya mukobwa nagahomera bunwa gushika amasaha naratara umukobwa bashaka kugora erega je naje kare kugira ndabe nukuri nagahomera bunwa ko je narumiwe nta n'ijambo nise mvuga sawa Papa Kelly? Sabwe. Ingwani cundabira wa mwamikazi wa waraje. Uvuye. Nanagiye kwa mugenzi wanje. Nanagiye kwa mugenzi. Ubu ni saa ngapi? Ni saa moya n'iminota. Saa moya n'iminota? Turi saa ine? Ku mwana w'umukobwa? Nta n'isoni? Hewe, izo nizo tanguye. Babwira tuvuga ngo teri yo sema.